Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est toujours nous. Moi et Carla, Lisa. Wahindi amarori cyangwa nyine usanzwe wambara? T'es sûr? Yeah. Ah, wahindi ibisuko. Chenda Ibisuko nabirimo nakuyemo. Brazi, tu sais pourquoi? Byari bisuko ari ufise, byari bifise pesere blaza. Il ari économie cyane. Igisuko kigaragara uko. That's why it a changé, genre nabonye ko wahindutse. None bisiganiye iki se tubwire best ko amahera yo gusukisha yabuze cyangwa n'agaseke gashasha. Yeah, c'est juste ndi muri pause yo gusuka. Merci beaucoup. Ah, mais kindi nacho cameraman muzo binagereza muzote muri kara outfit zacu tuba tubereye mani tuba tujenga twipafite mu maparfait atari. Bishoboka n'izi parfait tuba twasizeko zaza ziramotera abantu mani bari ko arabikiganiro. Nye tuba twaberewe bro. Nkajenga kabisa utasize ngikirato cyane cyane ya outfit yanje. Nyine ubundenganje cyo. Cyangwa numengo umujama tushobora turasangiye umudemo peut-être mu ex y'umugore wanje. That's why yagiye yanka gushibira to cyane cyane outfit yanje mu ma video kugira ngo niziboneke. Bon, reka rero tutuge ku ijambo ikiganiro show. Ese ni ikiganiro cyangwa ni show? Show? Mbe show mu kirundi gute? Show. Sinzi. Merci. Abantu baza kutubwira show mu kiganiro ngo mu kiganiro mu kirundi ni gute? Mbe mu Faransa ni gute ho? Ni nka mission. Ni émission? Ni émission canadienne. OK. Bon, en fait show yacu sasa rero ni Karababa. Karababa muzi Karababa ibintu biba biratandukanye. Hari isusa, hari ibintu byinshi cyane bibaba. Mugabo rero ibi Karababa twe tuba dufise ariko man uziko turahindura piripiri kuva tutanguriye. Donc bibayiga. Karababa rero ni iyi agapiripiri. Karababa. Rero ikiganiro cy'uno munsi, emission y'uno munsi twatumiye umukobwa wo mu diaspora yitwa Nirnah arakaza. Sivyo? No madame Alvin Smith, la vache originale. Rero twabonye ari ino amazi imisi atwika sha n'umugabo wiwe baratwica. Umva rero sha turamubwira turamuyegera turamusaba umugabo wiwe bana turashobora kurana n'umugore wawe. Aratubwira nta kibazo umugore wanje ko ari umu influencer murashobora kurana nawe. That's why mwabonye Nirnah ari ngaha madame Alvin Smith. Nawe urashobora kubandanya. Okay. So Nirnah ngene bimenze rero kwashaye Karababa n'ubundi uraza kujira. Devant le public, devant Dieu, dans ce type de Nirnah arakaza. Nirnah, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Donc, depuis stand kuza ineza cyane. Uraza kuvuga afite ikibazo turakubaza wishuye ukishura n'importe gusa ngene no wabesha Alvin haza ko ari sepa. Yego. Hama ico uvuga ati nawe kiri perso kiri confidentiel no wishura ucugi piripiri. Tugusha mu doze ngene bi. Okay. Bon, donc nta bantu baza gushimira ibiki cyane tubaza kubikora. Tubigira après c'est bon. Bon, donc c'est ikibazo cya mbere reka je maze ndakibazo nkuko nabivuze yuko ahantu hicaye abakobwa babiri n'umuhungu umwe baharura umuhungu bavuga il ntibavuga elle. Naho wari ari abakobwa igihumbi bavuga il. Donc c'est moi qui va commencer parce que je suis un homme. La première question est umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Là dushatse kuvuga udashaka kwishura ipipiri ushatse kuvuga kuvaho watanguriye gucubwenge. Umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Dode yesuwe. Aho udashaka kwishura ari ipiripiri ushaka kwishura nawe uvuge ukabesha. Haraba jenzinzi Alvin ndabona mu mbere natashaka n'abandi babiri ukarenza ko cyangwa ukavuga ububeshi nza kubwira. Reko mutanguye ku bibazo bigize bibi. Ikini kiragoye par contre. Urumva bari bindi biza kuba yushye cyane. Ni piripiri. Kandi ntigeze arahira. Aha babeshi. Ntuarahira kwanza urahira. OK. Muvuga? Je jure de dire la vérité. OK, moi Nirnah arakaza ndaje yo kuvuga ukuri. Sinon ndanywa. Urajya ipiripiri. Donc abagabo bangahe bamaze kuryamana na Nirnah arakaza? Ça c'est perso. Si c'est perso kura pilipili mzee. Hapo utatoka hapa na tumbo ya vimba. None bashaka kwisambuza. Yego. Turakugata manye hama tugiye. Ash. Urafa nkesi. Pilipili utaye muhira. C'est pas ça, sister. Non. Ni gute. Bro. Ntabwo turi muri théâtre. Rundamo. Niya kuwa kabiri gatatu uraza kuvuga ukuri. Ashija kugira ngaje kungaburi. Vas-y mange. Ujya konyene gusa karimo pilipili. Kugira ntugire.
na akasi karya nyine kuzina ipiripiri nababwiye ndakunda ipiripiri donc naturongereza mane ko tayife bigize turaza kongereza okay ariko urafise uyitwara shasi ufite umugabo okay ariko vyanse ucunya ipiripiri ucunya amazi deuxième question kesha kabiri uhora ama pardon ouais vraiment pardon okay ahora raba ama pardon Regardez sans jugement. Moi, je jugement. Je dis que tu la question. Nous, ce que nous voulons, c'est la réponse. Je suis à côté, ça me semble bien. Canke nato, il y en a arrive. Angola, ne pas. Uramaze gusoma muri piscine. Yeah. Nagira namaze gukunda ikura isoba banagira. Urabishi. Twagiye. Quelle est ta pire habitude? Imwe uvuga ati genre muri personnalité zawe uti iyi ndayifise gusa nimbi. Voilà, non, va direct. Ndakunda non. Pire habitude. Kandi duza kajwi madame Alvin uzi kuvuga buhoro. Pire habitude novuga yuko I don't know. Je sais pas. Quotidiennement, canke like en général. I don't know. Ndakubwira mato. Mato kivuga. Navyibagije mugabo. Non, ça peut, ça sinon non, c'est même pas une habitude, c'est une routine. Une routine d'amaho. Yeah. Kandi c'est pas une... OK, ça pire habitude yawe ni yahe madame? I don't know. Je trouve pas l'indienda pire habitude. Iki kibazo kiragoye ukuntu. Non, mugabo biriho. Hari ibintu byabiriho mugabo urumva. Hari ibintu ukora, hari ibintu. OK, I would say fumer. Fumer? Yeah. Fumer cigarette. Non, de la weed. Ah, sérieusement, tu fumes de la weed? Même quand tu es ici au Burundi. Mais si c'est illégal. Naje mu bibazo. Inona. Niyo mpamvu udakanura twama twibaza wayo umukobwa adakanura neza. Twibaza ngo namalashiji. Oh la la. Amalashishi. Kumbe. Mugabo nta jugement man. Les goûts sont partagés. Nuko naje nkundi ngidi urumva ntuwo bimpora. Sivyo. Bon, yeah. Donc ni kihe kintu umaze gukora kiri nyuma y'amategeko? Uramaze gukora ikintu kiri nyuma y'amategeko? Yeah. Kwinjira ahantu na fake ID. Braz. None muri club ko basaba amantu uzi ama ID hariya kandi udakwije 19 ans utinjira. Yeah, kujya ukoresha carte y'undi muntu ukinjira. Okay. Ne umaze kumara na mama yashigiranye na gute? Ibi kinini yakiri. Amamesha yose mu busanzwe. Dikini umaze kumara na mama yashi. 3 mois. 3 mois ou bien 4, I don't know. 3 mois. Non, 3 mois. 3 mois igisuko. Jere 2 semaines mba nababwe. Blaza. Ubigirisha kuri 30,000 shanda kusaba. Isiko bya. Wowe ushaka ngende kukugira à chaque 2 semaines 120. Aha ikibazo gikurikira. Kubera yuko jewe nzijyawe na Alvin cyanda kuhereka. Ikibazo gikurikira ni ukwezi guheze ni gute? Genre tubwire ayo mwinjije. Tubwire ayo mwinjije kuri YouTube ukwezi guheze. Ngaho. Canke tuweshe. Alvin si high. Sorry. 335 euros. 335 euros. OK. 335,92 euros. Numutunzi yaje nedo? D'accord. Meu. Mu mukicara ngaho mukavuga ngo Alvin arasara iki? Murumva Mayra Alvin ashobora kwinjiza Western ku kwezi. Twasa quelque chose euro. Mumenye ko ari mu kazi rero. Bon, ikibazo kirikira. Kuri 10. Wavuye genre no mu Burundi, genre ugiye muri Canada. Sivyo? Nike kintu umaze gukora kugira uronke amahera genre uvuga ati. Kitari cyita gusa juste pour le faire pour gagner l'argent. Uri hari.
I don't know. Nacho mbona neza mugabo sisi okiri. So je préfère. Kurya. Nacho Avec mbona. plaisir. Oh nibagi. Ega mbona umenga ndayimonda isike mu kanwa. Ikibazo gikurikira ni okay ni yakara ari ipiripiri byisha mu Kurya bisho kabiri. Aguma yishura. Niko ndabishura. Kwa. Kumenga ugomba guhindura ibibazo. Oya. nuko bimeze ikibazo gikurikira is ako sawa umusisi arakunda ipiripiri that's what ashikira mukora Kandi nagize nongerejemo. Wamenye. rega ava kamara kaburu ahubwo ava giruku ayungurura abatavuga abata depoza avuge bo byaza nabaze kwishira ikibazo gikurikira mwana wawe ninde ukunda kurusha undi Bose ndabakunda. ntiyabura preference mu bana ntitubeshane Bana kwinuze yini. ntiyabura preference mu bana man ntiyabura umuntu uvuga uyu mwana yego bose ndabakunda mugabo uyu vraiment ndamukunda Bon. Novuga ko ari mukuru rero kubera niwe plus twaciye mu bintu byinshi turi kumwe. Kandi arafasha cyane. Umukobwa ari responsable. Ya, so ma fille ne. hafi yene umusaza ukura atangura kugira uzotangura kuvuga Ebana wewe stressa jeni wavuje nikundire mutoyi wawe wowe stressa mwana nyagasani uzavungwa zana umutima umwana wa mbere umuje afite imyaka ingahe 14 14 ans. 14 bro. ans. Ay, piripiranyije. Okay. Be ndabazi umwana afite muri 2005 wafite imyaka ingahe 2005. Wafise 18. Uruva na petit sere wanje ni mukuru nakuze Ubona ko ndaru bya petit sere wanje wanyuma ubu afite 18 ans donc wewe wavye a 14 isa 14 umwana bangana gute warukira kana cyangwa warufise gikuriro Bona afite gikuriro ngawe. okay twagiye cyazo gikurikira Ndafuwe. Si tu peux. Nikiye kino hindura ku Alvin. wewe bingiti Oh, facile. I don't know. Kiragoye iki. oya ndazura gifise Iriho nyene biriho. Ahubwo. Gusa nshobora kugira confidentiel. I would say c'est confidentiel mu gipiripiranyije. Zenegerezwa kwishurikira. Ego. Okay. I don't know. narahevye mu korogo ntuvuge mu korogo narahevye Leo ni kwishura nkande. yarahevye Alvin agasi hari. Yeah, I know, right? Hari. Okay, I don't know. I would say le fait que des fois il est mon foutiste envers des choses. mafutiste comment Bien fout après. Mais je crois dans ma détail. Bambere ikibazo burya hari umuntu atiyamfuta mu buzima hari ibintu umuntu ushobora kwiyamfuta peut-être ubona ibintu akamaro bifitiye je hari igihe biba biri too much rero ko kuntu yamfuta. Okay. Alvin maza kubigira. on va kwiyamfuta biravana na ça dépend Aha. Uje kubariza ariko umuntu wose ushobora kubona ikintu peut-être we akabona yuko peut-être ariko ari yamfuta kuri we nziza mugabo wowe uko kuntu wari ari yamfuta wowe utabitahura uca bibaza ngo ni muri we imbi mugabo kumbe wewe abari ari yamfuta kuri we nziza peut-être ari ibintu bashaka wowe ari kurishurira Yishuye Alvin aza kumubaza. ikibazo gikurikira ni oya ikitwa kizogaza ngo wabaye deviez ufise quel âge ikibazo ego 13 ans. Et donc, elle est très ancienne, elle a 14 ans. Donc, haciye umwaka ucura twegwinda brazi Bafashe ku nguvu hewe wari kuragira ngo musumena na bintu byo kuba proud na nego mengo uri kuragira. bafashe ku nguvu mugabo nimba bafashe ku nguvu aho ni sawa birafise sens kubera nibitahura isinye n'umwana wa 13 ans yoba deviez Okay, bref. Bon bref nari nagenda amazi shakunyu agenda kubwire ibana harageze kutekereza kabisa waratsigisa imyaka byinshi kabisa kuva muri 13 kugira muri 25 tekereza amabuye Fise imyaka ingahe? ubu ufise 25 aho ibana je m'en fous n'umwana wanje sinzi imyaka afise ndetse ko twagiye uramaze gutrompa umukunzi wawe cyangwa Ego.
Uri passé. None. Pas dans le présent. Apana wewe. Tekana. Alvin inbox murafise conversation muzakoraga n'umugore wawe No musi. aramaze gutrompa umukunzi wiwe donc aba ex bawe bose bariko arabaki kiganiro bazoca bavuga mbega shayo wari jewe Ibaze. yatropye jewe cyane ya bro barabacaka yinyanya n'ibyiringanya ba umugabo wawe se na Dore wowe n'ibiki ibibazo bya ikibazo cishuwe byaheze. ibibazo byaheze Tete wasifini Ava yongera ko ibidahari bashiro. ahubwo turabe Ndakotsi. uramaze guproposa un Uramaze gukura type minda? pour une réa non uramaze guproposa umutype Si je maze kuja Wewe yakudra kumti. Draga, non. non ya ndamaze kwavua ama centième. Comme type ya. En premier ya. Donc yagize premier pas. umukobwa kwavua amasafi nitabi twabona ngo watugisha ngo atatangura kugirisha nga Ivyo nivyo babigishije he? tukira abana Hey. twabona ngo no tukira abana batubwira ngo urinzi ubona ngo umukobwa ngo akura ngo atangura kugira uku Ivyo ni abarika arakwereka yuko Ni ngo tumuterere. turetse Ni zageze tumuterere. Kukise gute? Chome turutoki ukara. ya batubwira ngo urinzi ubona ngo umukobwa ngo muri petete kwa kure ngo akura ngo atangura ku Nama ami avec un regard. ngo ngango aba kandi ivyo twekera None ugiye ndakubwira kwa karuha katavuga yahuze bazi focus la drag direct Jesus. Bararusha nawe. Nta kintu kiba dufise. ikibazo cya nyuma dufise sivyo Why? Kuri ugomba wa invente ikindi kibazo rapport ayi tugeze ku minota ingahe bro twakinyarukije cyane nka 10 17. ah 17 c'est bien dusezere c'est bien nako ndiyumvira iki kibazo cya nyuma mubona kibuze bwa merci quand même madame Alvin wishyuye neza kandi ari ibintu bimwe wabaye direct ku buryo donc en tout cas n'abakobwa bake ashobora kuvuga yuko yabaye déjà 13 ans mushya kukamba bihagarikira ko n'ivyo na non en fait muri société yacu man ari ibintu Utashaka atashobora kuvuga man ndabesha cameraman namwe bwo muriko murankurikirana aha ndazi mwese muza kuvuga sha ibyo je navyo novuga donc c'est bien kuba kandi urebe kubera umugabo wiwe aba ari ouvert aba ari direct apara umugabo wiwe yaramwigishije kuba direct that's why mugabo urazi ikiza cyo kuba direct no ikiza cyo kuba direct ivyo bintu uri uba wakiyemo hariho nabandi kuko si wowe nyene kwisi warabiciyemo hariho nabandi baba ariko ibintu barabiciyemo rero yabonye ukivuga nawe nyene peut-être kubera aba yakibanye imyaka myinshi aba yumva yuko nawe nyene ashobora kugura umutima wiwe ngo akivuge donc il faut que kuba yarabibayemo elle a survécu donc waliho voilà yahitizeye donc ibintu nkibi ibintu byo ikiza cyo kuba direct irimo irimwe nuko icyo kintu waba ko direct yego niba kiba ukivuga mugabo ari abantu benshi cyane gifasha kuko ndibaza yuko nimba wacaka kuba kwa 13 ans bisubira ko nk'umwana wawe abimenye atezwa kwipeza ku buryo avuga jewe hari rero ntoko mama wanje ashobora kuba yarawe ni accident imeze uku donc jewe ahubwo ni jewe wo kubwira abandi ebana murabingire mwitwa kuko ndazi nk'umwana wawe wowe umva ndazi niwe nk'icyo kintu nimba kizi nico yogendera ku buzima bwiwe uvuga ati mama wanje aciye muri ibi nibi sirago yaciye mubwira ndonke jewe je shobora kuzicamo kandi nzohanura n'abandi kutazicamo donc rero c'est bien iyo kuza turavuga ibintu bimwe bimwe ama turashimye cyane ko shamwe mukwa mwashoboye kurikirana ikiganiro cyacu merci beaucoup madame Alvin ko washoboye kuduha umwanya wawe nako cyane kuntumira umwe ngo wacuye izuba cyane wamutishije ususa neza vraiment no friends like life Alvin ubahwe bon tusezerere turashimye la place le flamboyant et vous aussi guys nous tinaguma muraba nitesho yacu yatesa n'umuteswa twabafune tuzabazanira ubundi so ciao ntacyo ufise uvuga non navuze merci kumva n'abantumiye yeah à la prochaine Rwanda yemura ibiganiro bya best yeah kunyamazi